Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye Hejuru TV aherereye. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho bandanya kuvugwa cane kuri uyu musi wa mbere turi kw'itariki ya kabiri kwezi kw'icumi 2023. Tugiye kugaruka muri politike n'umutekano. Ngushaka urupfu asoma imfyisi. Ku munsi w'ejo mu nkuru twashikirije ubwa nyuma y'izindi zose twababwiye ko ikinyamakuru ikiriho byavurwa ko cegereye ubutegetsi cari gihejeje kwemeza ko gifise amakuru yo kwizera ko hari umurwi w'abarundi woba uriko utegura gusanzaza impapuro zitagira umukono bita track mu rurimi mvamakungu mu makaritsiye agize igisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cose kugira biyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ivyo rero muri iki gitondo vyabaye. Gusa rero ivyanditse kuri izo mpapuro n'agahomerabunwa. Benshi rero mu babibonye bakavuga ko babiheruka kera gusa ngo bamye bashaka gucanishamwo igisoda n'igipolisi ariko ntivyokunda. Hari n'abandi batandukanye bagize bati abo nivyaba ari vyo nivyabisuma amaze iminsi akoma mu nkokora ngo bigomba ivyo bidaha bitarondereye ngo baraze biteguye igihugu ntigisinziriye. Gisazi yavuga ngo iraza ubwenge kubera ifise amabara burya ngo yagiye kwiba ubuki ntiyatashe ivayo ngo vyararangiye. Abo bantu rero turabiyamirije ngo bakandi baragowe. Izo nyandiko rero nyinshi zavyutse zitorwa mwaka gatondo kuri uyu wa mbere hirya nino mu gihugu, bikaba vyanditswe n'umurwi userukiwe n'uwitwa Lieutenant Stanislas Ndihokubwayo ari nawe yateye ko umukono kw'izo mpapuro ndetse akaba ngavugira uwo murwi w'abasirikare n'abapolisi baharanira impinduka mu gihugu uvuga ko wagiye ahabona kugira wiyamereza umugambi wa coup d'etat uri gutegurwa n'abasirikare n'abapolisi, ariko uwo murwi urarwa ukagaruka ko intwari ya Perezida Ndayishimiye ngiruhije abarundi iki gihe ko rero ngo uriko wiganga izindi nzira wokoresha uri kumwe n'abanyagihugu kugira bamukure ku butegetsi ngo atamaraso abanje guseseka biciye mu kumuhirika ku butegetsi. Ivyo vyose nivyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru ku buryo burambuye. N'ingingo rero yiyamirijwe n'abantu batari bakeyi nyuma yo kubona amasanamu yizo nzandiko zasanzagijwe mu banyagihugu cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bagize ubwoba ariko abandi bakurikije amajambo yoba yaratangajwe n'umukuru w'igihugu bakavuga ko bizeye inzego z'umutekano ngo ko atakibazo Varisito Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe bazogira. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no sangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Ndaguhaye kaze. Inzandiko nyinshi zavyutse zitorwa mwaka gatondo kuri uyu wa mbere hirya nino mu gihugu nko mu ntara ya Bujumbura rurare, intara ya Kirundo, intara ya Muyinga ndetse n'intara ya Rumonge. Kubwo abanyagihugu babonye izo nyandiko bamenyesha ko basome ivyanditse kuri izo nzandiko babonamwo ko hari umurwi w'abasirikare n'abapolisi ngo baharanira impinduka mu gihugu biyise CMPCB. Uwo murwi rero ukaba userukiwe n'uwitwa Lieutenant Stanislas Ndihokubwayo ari nawe yateye ko umukono kw'izo nzandiko ndetse avugira uwo murwi w'abasirikare n'abapolisi baharanira impinduka mu gihugu. Uwo murwi CMPCB ukaba uvuga ko wagiye ahabona kugira wiyamiriza umugambi wa coup d'etat uri gutegurwa n'abasirikare n'abapolisi. Naho rero bavuze ivyo mu nzandiko basanzagije, umurwi ugaruka vuga ku ntwari ya Perezida Ndayishimiye bavuga ko yaruhije abarundi iki gihe kuko rero ngo uwo murwi w'abasirikare n'abapolisi ngo baharanira impinduka bariko bategura kandi biga izindi nzira ngo bokoresha ngo uri kumwe n'abanyagihugu kugira bamukure ku butegetsi ngo atamaraso abanje guseseka biciye mu kumuhirika ku butegetsi. Ivyo rero nk'uko twababwiye bishitse mu gihe mwijoro byo kuri uyu w'Imana ikinyamakuru ikiriho cari catangaje ko gifise amakuru yo kwizera ko hariho inyandiko bita track zigiye gutagaguzwa mu banyagihugu mu gihugu cose ngo ziyamiritse ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Se harahandi mwazibonye bivanye naho muri mugire rero
ico mushikiriza muri commentaire. Uwo muretona rero ngafatwe vyihuta abazwe inkozi z'ikibi zigomba gusubiza inyuma igihugu bitwaza abanyagihugu ngo turaziyamirije ngo mu koroneli Stanislas ngakorwe ko amatohoza maze afatwe afungwe kuko ngo ntawonezerwa no kubona abene gihugu b'u Burundi basubira mu bihe nk'ivyo bahozemwo vyaranzwe no kubura abantu ndetse mu bice bitandukanye bigize Burundi. Ivyo byose rero vyamirijwe n'abanyagihugu muri commentaire zitandukanye nkuko biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Abantu benshi rero bakaba biyamirije uyo murwi wasanzagije impapuro. Hari abantu bagiye batandukanye bagize ico babivuga ko wagize ati aho ndi umutekano ucunzwe n'ivyo bisasu kirimbuzi mubona hama bafutira rimwe wumvogera. Byari bishatse gusigura ko umutekano urinzwe, yashizeho n'agasana mukerekana igikinisho umwana yoba ashobora kuba yarakoze. Hari wagize ati mwiyubare ngivyo uwo murwi uriko urakora ngo ntubacanishemwo kugira ngo mukuke imitima. Hari n'uwagize ati turiyamirije izo nyandiko z'abo basirikare ngo sibo badukunda gusumvya kurusha uko twikunda. Nk'abasirikare bajejwe umutekano ntibagome ku mutekano wabo, hama abarundi ntitwarambirwa no muruha President tuzokwivira hasi twebwe nyene abene gihugu ngo turavyanse turavyiyamirije. Hari n'uwagize ati nibareke kudusamaza ngo nta mwanya wo guta dufite ngo leta na yamara ngo ubwo n'ubujene bumurya ngakorana n'aba 2015 ahubwo nafatwe bamugirire ibikurikira Burundi burimwo abagabo. Ntari ntigenda yanitse amenyo muri buka wavuze ako kajambo ngo utarahondagurwa hagaramye abona ijuru riri hafi. Wagize ati abasirikare n'abapolisi bakomeje guhabwa amafaranga bari baranyazwe n'akarwi gato k'abantu none ngo bagira barwanye wabasharuriye inka mwishayo. Umuntu zeya ngo umuvura agahute kumagara gaca kagutera inda akahitera umukobwa wawe canke undi muntu bataragira kubaka ndahaciye ndengana murantunga. Hari uwagize ati abanyagihugu turatekanye reka kutugira ikiraro inambu y'ubutegetsi gusa buzuye ngaho bukera ngurazana iyo migambi urata bagutore ko wabagiriye impuhwe. Ni bimwe rero na bimwe byoba biriko biravugwa n'abantu bagiye batandukanye yaba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu binyamakuru bikaza kuba biri kwandikwa inshuro nyinshi cyane. Turaza kubatohoreza rero kuri ayo makuru n'ubundi arabana n'umutekano tumenye se wa Leta Stanislas ndiho kubgayo ninde, se yoba akora iki, se yoba ajejwe iki. Byose rero turaza kubandanya kubatohoreza. Nimuve kuri Hejuru TV, inkuru nk'izi turaza kuzigaruka ku makuru yacu ari imbere. Reka rero tubandanye mu yandi avugwa mu bisata bitandukanye. Nama nkenguzamateka ngo yabajije ibitagenda neza muri Regideso ngese twitege impinduka ku kibazo cikena ry'amazi n'amatara. Mushikiranganje yarabajijwe birakomera. Ubutware nama nkenguzamateka wati bega ryari tuzogera umuco wo gutanga imihoho. Iyi nkuru twanayigarutse ku makuru yacu twashikirije muri iki gitondo. Aho rero hari ku itariki ya 26 Nyakanga igihe umushikiranganje mu byo ajejwe harimo amasoko ntangaguvu Ibrahim Uwizeye yari umutumire mu nama nkenguzamateka. Nyuma y'ibibazo abakenguzamateka bamubajije mukuru w'urwo rwego Emmanuel Sinzohagera agaciye hirya nino yarabajije ikibazo gihari muri Regideso Burundi kuko abantu bataronka neza amatara n'amazi. Ibibazo vyiwe bigamije kumenya ko ibikoresho bikuye mu bubiko bwa Regideso umushikiranganje yasabwa kwishura yego canke oya. Yemeje ko ibikoresho bihari. Yaciye abazwa rero aho bipfira kuko abanyagihugu bataronka neza amatara n'amazi. Mushikiranganje yaraseguye ingorane zitandukanye ariko yemeza ko ataramenya umuzi wazo. Yamenyesheje ko yifuza gutunganya inama kuko ni Assemblée Générale kugira tore aho vyu ugariwe.
Ni ibintu bitandukanye rero n'ubundi abanyagihugu babonye nk'aho ari vyiza kuko bibandanya kubereka ishusho y'ibikorwa n'abantu batandukanye mu nzego za leta. Itariki ya mbere gitugutu ishiramwe Lumitel Burundi ryarasohoye ibiciro bishasha birimwo n'amatagisi. Ivyo biruko mu gihe kuva itariki ya mbere mu mwaka 2023 Burundi bufise itegeko rishasha ryerekana amahera leta izokoresha naho izoyakura. Uko rero tubisanga muri iryo tegeko, umuntu akoresha telefone ngendanwa atanga amatagisi y'ubwoko butatu. Rya mbere, tagisi ryo guhamagara. Iyo ukoresheje apeli isanzwe ugahamagara umuntu ari mu Burundi canke hanze y'igihugu, iri tagisi ringana n'amafaranga 52 ku munota. Aho rero twibutse ko wakuye umuntu uri mu Burundi ukoresheje apeli isanzwe uri hagati y'amafaranga 138 n'ijana ku munota. Uhamagaye umuntu uri mu bihugu vyo hanze uriha hagati y'amajana 255 ndetse n'ibihumbi 49 vy'amarundi. Hari ikori ryo ku butumwa bugufi canke SMS. Ingingo ya 87 y'iryo tegeko ivuga ko uwandika ubutumwa bugufi atanga ikori ringana n'amafaranga 5 ku butumwa bumwe. Menya ko umuntu yandikiye ubutumwa bugufi uwundi ari mu Burundi ari hagati y'amafaranga 15 na 30. Wandikiye uri hanze y'igihugu akaba ari hagati y'180 ndetse n'amajana 7 ku butumwa bumwe. Tagisi ritangwa kuri bouquet internet. Bakoresha internet nabo nyene barariha ikori. Ingingo y'117 ivuga ko uguze bouquet internet ategerezwa kuriha ibice 18 vy'itagisi. Karorero uguze bouquet y'amafaranga 1000 ari itagisi ry'amafaranga 180. Muri uyu mwaka 2023 ushira 2024 leta yiteze ko abakoresha internet baciye kuri telefone bazotanga itagisi ringana n'imiliyaridi 12 nkuko rero vyagaragajwe. Banywanyi b'iyimbonesha kure ya Hejuru TV ndabakengurukiye cane, ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza gushikiriza cyane arabana na politika hamwe n'umutekano. Byinshi rero yagize tukaza kubigaruka ko makuru yacu tuza gushikiriza. Imana ibahezagire.